Shalom. Mukanya mugira mukurikire intahe zo kuri uno munsi wa gatatu. Muhezagirwe. Shalom, amahoro y'Imana abane namwe. Hanyuma mfasha akanya kugira ngo nshimire Imana ku bikomeye yankoreye mu minsi irenganye. Hanyuma mbanje gusaba Imana imbabazi ko naratevye gushima. Yari mu kwezi kwa mbere kuriko kurahera, niho nafatwa n'indwara, ndagwara amenyo kazumenga ni nka kurya ku muntu yariye ibarafu, nkaguma nshingurwa gose, hanyuma nkaca ndavyumvira mu mutima. Hanyuma byaragezeho ndagenda kwa muganga turabonana n'umudokteur aranyandika ama specialité, ndayagura, ndayamira, ndayafata, mugabo ntaco vyatanga. Nkaguma numva mbuza amahoro, gufungura bidakunda, numva mbuza amahoro, ndibwa gose mu mutima, numva nta kigenda. Hanyuma niho naza ndumviriza akanguka, intahe n'amashimwe, numviriza akanguka. Kenshi tugasengana n'umukozi w'Imana, nta manifestation yigeze numva, ariko akavuga ati naho ntavuze indwara yawe wizere ko wakize. Nje ngahariye kugira ngo nshimire Imana ku gikomeye yankoreye. Nukuri kuva fin ya janvier, vraiment Imana nabonye ikora ibikomeye kweri, yankoreye ibikomeye nukuri. Amenyo arakira gushika n'iyi saha nshinze iyi ntayo no munsi. Aya mashimwe nukuri ubu meze neza, ntibirasubira kumfata. Novuga ati Imana yacu ihabwa icubahiro, kandi Imana ihezagire Chris n'umuryango wiwe ingene yitanga atiziganya mu gusengera abantu benshi atazi. Imana imuhezagire cane, ishishikari mukomeza, imuhe n'imbaraga. Shalom. Ayo mashimwe yanje nashaka guha umwami wanje. Imana ibahezagire, murakoze. Shalom, bene data bo muri Kanguka. Mbanje gusaba Imana imbabazi. Nukuri Imana yo mwijuru imbabarire. Nashatse gutanga ubuhamya hashize igihe kitari gito, kandi narakize. Ko intahe nizo zatumye nkira, zatumye nizera. Umukozi w'Imana yarigishije ndizera, bituma nkira. Nanjye rero nje gushinga intahe. Bene data, nararwaye, ngwara indwara ikomeye, ngwara indwara ivungagura amagufa. Mu mwaka w'2018 sinigeze mbona izuba, sinigeze nja hanze. Natangiye ndwara ukuguru kumbabaza kundira mwitako. Yenda kwa muganga bampa imiti ituma uburibwe bugabanuka. Gutyo buhoro kuguru kuguma kundya guhera muri 2017, 2018 noneho nza kubabara amaguru yose mu matako gutambuka birananira, mu mugongo birananira. Noneho bigezaho ndaryama neza burundu, ndaribwa. Kwa muganga bakampa imiti ituma ntaribwa, kugeraho abadokiteri b'amagufa banyibwiriye. Nagiye ku baganga batandukanye b'amagufa, nkaca mu maradiyo atandukanye, kugezaho bambwira ngo nta kindi dushobora kugukorera uretse kugushyiramo insimburangingo. Tugashyiramo insimburangingo mu matako, tugashyiramo insimburangingo mu mugongo. Iyo ndwara ntikira, ngo ni indwara umuntu abana nayo burundu akazarinda apfa. Bantu b'Imana, nagize kwihebura, ariko kubera ko nasengaga ndakomeza niringira, nizera Imana. Noneho 2018 hageze nko mu mwaka hagati, nko mu kwezi kwa gatandatu, umuntu aranzanira Akanguka. Kajya nzanira akazana telefone ye, nkumviriza, ariko nkavuga ko nsenga abasabateka mutwe, nkuko bamwe na bamwe bawuteka babwira abantu gusa ibintu kandi bidashoboka. Ndakomeza nkamubwira, akazana nkumviriza. Kwa muganga bamaze kumpakanira, bamaze kumbwira ko ari uko nyine ari insimburangingo. Ngiye kuri Roi Faisal ngenda kwivuza, ndabanza inyuma gatoya nkoresha
fagitire poroforoma, barambwira ngo amafaranga ngomba kwishyura ashyika muri 8,000,000. Sinakora, nta kazi nari mfite, nta n'ijana nari mfite kuri konte. Ndavuga rero nta kundi, reka ngende nihebere, nabaza ijuru, mpamagara Imana. 2018 ndaryama, ariko aho ngaho nkaguma nkanywa bya bintu bituma nsinzira, bituma bitandya, kuko biraryana, narariwe, narababaye nk'abantu, sinzi ukuntu nabibabwira, keretse nk'umuntu wagize ikibazo cy'iyo ndwara. Iyo ndwara rero naje kuyumva, kugira ngo ngire icyizere cyo gukira, naje kumva undi muntu urwaye gutyo w'umurundikazi, baramujyanye no mu gihugu cyo hanze. Hanyuma rero akavuga ukuntu yumvirije Kanguka, akavuga ngo bamuterura bateruye amashuka gusa batamukoraho, kugira ngo hatagira igufa rinyeganyega rikakora ku rindi. Umva niko nari imeze. Ndavuga kumbi wa muntu nawe yaragiye kwa muganga hanze, simbabazwe nuko nta mahera nabonye ngo nivuze. Kumbi we nawe nuko, kandi yarabishoboye no kugenda hanze, birananira nakirira muri Kanguka. Ndavuga ngo Mana, ubwo wakijije uriya muntu, nanjye uzankiza. Ndakomeza ndizera. Noneho nza kumva uwundi mugabo ngo yararwaye kanseri ya prostate. Ubuhamya bwiwe bwaramfashije. Haje umudamu aza kumubwira ngo basengane muri Kanguka. Barasenga, kandi bari bamaze kumushyira ahantu mu mashambure, muri izo rema hahandi batakizeye ko ashobora gukira. Wa mudamu barasenga, ndumviriza iyo ntaye, ndayumva, numva ukuntu baje gusenga. Hageze nko mu gatondo, umugabo aravuga ati munkuremo sonde. Ndavuga kumbe hari abababaye kundusha. Mva nagiye ko ari ukuryama gusa, siniyegura, siniyiganyiza, sinihindukiza, sinakora ikintu na kimwe. No mukuntereka muri chaise roulante cyari ikibazo gikomeye, kuko ahantu hose harambabaza, hose haratonekaraga, ahantu hose unkoze hakambabaza, aho hose nta kuntu byashobokaga no kunterura bakira muri iyo chaise roulante kugira ngo bankorere isuku ku gitanda. Byari ingorane. Umwaka wa 2018 urarangira. Noneho rero nza kubona telefone, nanjye ndarodinga, shyiramo Kanguka. Bene data, muri Kanguka harimo umuti kweri, harimo umuti. Ni waba utaramenya Kanguka, nukumva umuntu arayikubwiye, emera wumvirize, kuko hari imbaraga z'Imana. Bantu b'Imana, bene data, ndakomeza ndasengera muri Kanguka, ndasenga Kanguka imbere, icyayi imbere, ibyo kurya ku mugoroba imbere, itiro, ndasinzira, naburi bitotsi ngashyiramo Kanguka ngasinzira. 2019 rero nza kumva umukozi w'Imana Chris aravuze ngo hari umuntu ngo agwaye indwara imubunga amagufa, ngo kandi arafise chaise roulante imbere yiwe, ngo niyizere Imana arakize. Uyu munsi ndagerageza kubyuka biranga, ariko nabyizeye. Ndavuga ati rero ko yaratubwiye ngo niba uri ku murongo, komeza utonde umurongo, uwugumeho, nimero yawe niyagerwaho nawe uzohaguruka ukire. Ndavuga ati Mana, ndi ku murongo, urambona. Niba hari uwundi wari uri imbere yanjye akire n'ukuri, hanyuma ariko ubutaha nanjye abegewe. 2019 irarangira, nko mu kwezi kw'icyenda gutyo muri 2019 numva nanone arasubiye arabivuze ngo umuntu ari muri chaise roulante agwaye indwara imubunga amagufa, niyizere Imana iramukijije. Ndavuga ati noneho ni jyewe. Ndagerageza, numva nanone ntibiraba neza. Ndavuga ati rero Mana, reka nkomeze kukwizera. Ndatonze umurongo, ubwo nimero yanjye ntiragerwaho, hari undi yantanze. Ariko narasenze Imana nkibwira ngo rero wa Mana we, urabona ko kubivuza kwa muganga birananiye. None rero hari ibintu bitatu ngusaba. Ndagusaba ngo Mwami Yesu, wambabarira akambera insimburangingo, ko mbona imodokari zigira amapièce de rechange, amamoto, amagare n'ibindi byose bibaho ku isi. Nanjye rero nkwisabiye ayo magufa ngo azambere insimburangingo. Niba hari ubundi wayagusabye, Mana yo kwizerwa, Mwami wanjye Yesu, uyatubure nko kumwe watubuye wa mugati.
ugakwira abantu 5,000. Nanjye rero n'ayo magufa dukwire. Ikindi kigira kabiri, ayo mahera yo kwivuza uwo yagusha nk'imvura hano imbere y'igitanda nkayabona nkaba n'ugenda no mu Buhindi n'ahandi. Nukugira gatatu, ukuboko kwawe nikwananiwe gukora, nikwaheze ngo kunaniwe gukora. None kubera uko ndakwizeye Mana, ngirira neza unyibuke kuko ndababaye. Ndavuga rero ndabizi ko nta kikunanira, ariko ibyo bintu ko ari bitatu, niba umpitiyemo ikigira kane, nuko waza n'uyu mwuka urashobora kuwutwara, basi nkakusanga nkaruhuka nkagusanga. Kuko nararibwaga mw'abantu b'Imana, nararibwaga biraryana bimwe biryana umuntu atukubwira ngo bigenda gute. Aho muri 2020 nko mu kwezi kwa gatatu niho yasubiye kuvuga ngo umuntu ari muri chaise roulante nahaguruke. Mve narahagurutse mfata imbago, mbwira umwana ati mpereza izo mbago. Arazimpereza, amaze kuzimpereza ndaganyuza gahoro mu mugongo kubera haradigadiga, no mu mavi ndahagarara gahoro ndatambuka na zambago buke mbona ngeze hanze. Ndabasaba ntimumpa agatebe nicare hanze. Ndicara ndavuga ubu ni jewe. Abantu bose bambonye barabonga muze murabigitangaza wa mama yahagurutse yavuye mu buriri. Nicara hanze kazuba, mbona abantu, umubiri wari warabaye nk'umenga wabaye inzobe kandi ndirabura, narazanye amadowadowa. Ndakomeza ndakomeza numviriza intahe nyinshi, intahe nkumva zaheze, nkumva izo mu Gifaransa, nkumva izo mu Kirundi. Mva ubuhamya burafasha bantu b'Imana. Umuntu atega amatwi ubuhamya, intahe zirafasha. Nanjye ntanze ubu buhamya kugira ngo mwumve ubugira uwo bufasha n'undi arwaye nk'uko kwanjye yababaye kurusha mbere, ayumve ko bishoboka ko muri Kanguka harimo Imana muri Kanguka, bitari bya bindi byo gushidikanya. Harimo Imana niwizera neza ko Imana iriho kandi ukizera ko Imana ikora. Imana irahari muri Kanguka, narayibonye ikora, narayibonye inkorera ibintu byinshi. Wa Mana we narakubonye, mbona ukuboko kwawe Mana. Nabonye Imana inkorera ibitangaza byinshi mu buzima bukakaye, mu ngorane nyinshi, ariko nabonye ukuboko kw'Imana. Muri 2021 niho nagoma ngenda ntambuka, ngenda kumbago ngenda gake gahoro, ariko bya bintu bitakimbabaza, bitakindya. Imana yarankijije bwa buribwe bwarahavuye, ngoma ngenda buhoro. 2020 muri 2020 umwaka warangiye maze gutazambago, nsigaraye kuri imwe. Ariko muri 2020 ngendera kuri ya yindi imwe, ariko Satani akaguma nyumvisha ngo niwayirekura uragwa. Hagera igihe kimwe rero ndavuga ngo Mwami wanjye Yesu, ndabizi ko wabivuze kandi ntubeshya. Ndabizi ko ukora umurimo kandi ukawukora neza kandi ukawukora ukagaragara. None mpimbaraga ndekuriye imbago, ubwoba buvemo mu mavi, kuko mu mavi haratitira, mu mugongo harababara. Ariko naragiye gake gahoro yambago nayo imwe nayo ndayita. Ubu umwaka ugiye kurangira ngenda neza. Natanguye gahoro ariko ndatambuka, ndabyinira Imana. Naragiye mu gikorane cya Kanguka i Bujumbura, hariya kuri ETS mu Kamenge. Umve naragiye ndaserebura, ndabyina, ndanezerwa mu gikorane. Ndakira umugongo wari warambangamiye, umugongo nkaguma numva utamera neza na gahoro. Ariko ndababwiye ngo naragiye ndabyinira Imana kweri, numva neza wa mugongo nawusize hariya. Ndashima Imana rero, mushimire iyo Mana yangiriye neza. Hayo magufa yari yaravungaguritse agasubirana, nkaba ntambuka. Narifuza gutambuka, narifuza kubona abandi, narifuza guhagarara. Ubu uyu mwanya ndahagarara, uyu mwanya ndagenda, uyu mwanya
ndagenda aho nshaka hose nkagerayo. Ndashima Imana rero, mu mpera Imana icyubahiro kuko Imana yangiriye neza. Imana irahari, Imana irakora muri Kanguka, si ibintu byo gushidikanya habe na gatoya. Narayibonye iyo Mana, n'abandi barayibona. Intahe rero zirafasha, nanjye bumvise iyi ntahe yanjye yumve ko iyi Imana yangiriye neza, yumve ko Imana yankijije ibintu abaganga bari bananiwe gukora, bambwira ko ari ukuri ndakunshyiramo insimburangingo kugira ngo mbashe gutambuka. Uyu munsi rero nkaba ntambuka, nkaba nigendagendera, nta nsimburangingo, nta kintu na kimwe kindimo. Iyo Mana muyihe amashyi, iyo Mana muyishimire. Iyo Mana yarakoze, ariko gusa imbabarire ko natinze gutanga intahe. Shalom bene data, Yesu abahe umugisha. Shalom bwoko bw'Imana, ndabaramukije mwese bari muri ekipa Kanguka. Imana ishimwe. Jewe namenye Kanguka 2017 ndayihawe n'umwana twigana. Kanguka nayimenyeyemo ibintu byinshi, nayimenyeyemo gusenga, naribaza ngo ndabizi ariko nasanze atabyo narinzi. Namenyeye gusenga, namenye gutegura umunsi. Iyo mbyutse mu gitondo sinsenge mba numva hari ikintu mbuze muri jewe. Nkaca banza ngahagarika n'ibyo narindimo, nkabanza ngafata naho umwanya mutoyi, nkabanza nkereka Imana umunsi. Ibyo ndabishima cyane kuko navyigiye muri Kanguka, ubundi ntabwo nari ndabizi. Rero ndashima cyane Kristo, ndamushimira. Imana imuhezagire, Imana imugirire neza n'umuryango wiwe. Aradufasha cyane kandi mu buryo bugiye butandukanye. Ikintu rero nshaka gushima kuri Imana uyu munsi, ndi umukobwa ntagira amaregre douloureuse cyane. Iyo ndi muri ibyo bihe sinsubire kugira apeti, nkaribwa cyane, nkumva umugongo uracitse, ukamenga n'ibintu bariko barakeba mu nda, nkababara cyane, ngafata imiti igabanya amadolari rimwe na rimwe. Ahandi bakambwira ati ivyo bintu ntuzobisubire, ni bibi, bizokugirira ingaruka mbi. Ati ivyo bintu vyo kuzuramira ibinini uzuravyihoza. Umugabo nanje nkumva ndababaye, nkumva nyene ikintu cogabanya ayo madolari. Rimwe nkabifata, ahandi nkatimba nyene bikarangira. Ariko maze kumenya Kanguka, ntangura kuza ndayisengeramwo. Uko Kristo avuze ngo hari abakobwa ngo babiri ngo bahora bagira ngo amaregre douloureuse ngo bakire gukira, nanje nkajamo nkavuga nti Mana urakoze, ndagushima nanje ko nkijije. Ariko nkabona ukundi kwezi gukurikira nsubiye kubabara kwa kundi, nkasubira nkaguma mfata. Ubu ndashima Imana, ndamaze 2 mois numva ivyo bintu vyo kubabara byarahagaze. Ubu ndumva ko hari ikintu cahindutse mu mubiri, ariko sinovuga ngo ndacagira ya madolari nari mfise ubwa mbere. Ivyo rero ndabishima ku Imana. Ndashima Imana rero kuri ico. Rero abumvise intahe yanje, Imana ibahezagire. Ndazi hari n'abandi bakobwa bameze nkanje, nabo Imana ibagirire neza, ibakize. Ndazi ko nta yindi Imana dufise yo kwizerwa, nta yindi Imana yo kudukiza atari Imana y'Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Ndashima Imana yakuye ko mutwaro. Abumvise gushima kwanje, Imana ibahezagire. Kristo Imana iguhezagire n'umuryango wawe. Komeza kudusengera, natwe turagusengera. Abumvise intahe yanje, Imana ibahe umugisha. Shalom. Yesu nashimwe cyane. Nanje nagomba gushinga intahe kubyo Yesu yankoreye. Jewe nanje nari mfise ikibazo c'ingwara yo mu mutwe. Je narameneka umutwe cyane, nkaba ngaho umutwe ukiyadukiza, nta kintu na kimwe bivuye ku bantu b'Imana. Nka mu mutwe umenetse, ntaja kuzuba, ngiye kuzuba izuba rinyakiye na gatoya umutwe ukameneka, nama na paracetamol. Je bantu b'Imana sinafata urugendo ntagira ikinini ca paracetamol, nagenda ndabigura aho ngeze. Nagenda ndabaza umugenzi turi kumwe ko hari paracetamol afise kubw'umutwe. Ndabaho ubwanca ntangura gufata muri Kanguka. Yewe muntu w'Imana,
nafashe muri kanguka Imana irangirira neza. Byarageze aho numva nyene umutwe hari igihe wamfata je nkarara mpagaze mu nzu kubera indwara y'umutwe. Sindyamye ukamenga umutwe barawukuyeko, ukamenga noneho n'umuntu azanye imisumari ariko arakubita hirya no hino mu mutwe. Yo nkavuza induru nkama mboroga umutwe nkama ntaka umutwe mu bantu nkama ntaka umutwe aho ngeze, ariko Imana yarangiriye neza. Imana irankiza umutwe. Nagize gutya ndiko ndasenga, ndiko ndayifatanya n'umukozi w'Imana Kristo, nza numva amasozi mu masazi ngo cuku ndarira mejeje kurira ntangura kwayura ndayura umwanya utari muto. Bantu b'Imana, guhera uwo munsi sinasubiye kumva indwara y'umutwe, sinasubiye kumva umutwe umeneka, sinasubiye kumva mfise ikibazo cyo kumeneka umutwe. Ibyo ndabishimira Imana. Imana yarankijije umutwe, yarankijije kwama niyabira jewe n'amasuka amazi mu mutwe nkibaza ko ariho noronka agahengwa, ariko ntibyakunda. Ndashimiye umukozi w'Imana Kristo, ndamushimiye ukuntu atwitwararika akadufatira umwanya. Ndashimiye n'abifatanya nawe bamufasha muri ico gikorwa. Ndashimiye umufasha wiwe amuba hafi. Imana ihabwe icubahiro. Ikindi nshimiye Imana, ejo bundi mu ndwi iheze narafashwe n'indwara abantu b'Imana nk'igihe cy'isaha 10, nkumva ko mu mubiri menga sinzi ikintu kinyubaraye ko uhereye mu mutwe kugera ku maguru, nkumva menga nambaye ikindi kintu ntazi. Nkabwira abantu nti jewe burya nubwo ndiko ndagenda numva menga ndiko ikindi kintu c'igitutu, menga narokeye mu kintu c'igisaho. Ndabwira abana ntashe muhira nje kuri sinzi ukuntu niyumva, nje numva menga ndiko ikindi kintu. Mwebwe mumbona gute? Abana bati tukubona neza, muga jewe aho ndi nkabona menga nambaye iyindi shusho, nkabona menga nambaye uruntu rundemereye ku mubiri, menga sinzi. Bantu b'Imana, hageze ku mugoroba ndarondera ifungurwa, birakunda ko ndondera, turicara n'abana tugeze gufungura, ndafatwa n'imisongo icihera mu ndira iraduga mu mutima, iraduga hagarara nyene biranka. ndavuga ntiyo ndapfuye Mana, ndapfuye biranse. Abana bariko barafungura barakangarara, ndabwira nti nimufungure bani, bati oyaye byuka dufungure, nti je biranse nca ndyamaho nyene. Muga nca ndibuka ko mfise kanguka, nca ndabwira umwana nti genda unzanire telefone unyugurure kanguka. Umwana aragenda arayizana, nti raba ningoga, ntiraba kanguka iyo ariyo yose yo kuwa gatandatu ntiriko amasengesho kugira bimfashe. Umwana arahirondera aranyugururira, arashira ku mutwe waho ndyamye, ndatega amatwi ntahe, ntibanza mureke intahe zihere, ndumviriza intahe za bene data bakize. Uko numvise yashinze intahe ngira ntihabwa icubahiro Mana. Yemwe bantu b'Imana, Imana ingirira neza. Umukozi w'Imana yatanguye gusenga, ya misonga numva uko yaje n'inguvu nyinshi, numva iri kwirahwama. Umukozi w'Imana yahejeje gusenga, imisonga yaheze, nanje nca mvyuka, nca ndagenda ndatora imfungurwa ndafungura. Abandi baragira bati none mama kakanya urakize? Nti nukuri ndakize. Yemwe ndashimiye Imana cane, ndashimiye abantu baduha intahe z'abandi ziradukomeza, ziradufasha. Je numvise intahe y'umuntu yakize ngashima, mbuze nti Imana ishimwe. Ndumva ko mfise ikindi kintu, ndumva ko nuzuye ubushobozi bw'Imana, abantu b'Imana, kandi ndumva ko mfashijwe cane. Ndashimiye gipe kanguka, ndashimiye Imana batoranije ikabaha uwo murimo, ndashimiye n'abaduha intahe. Yesu abahezagire cane. Shalom. Nizeye ko mwubatswe, ntimwibagire gufyonda ku gakengere kugira ngo muze muramenyesha igihe cose dushizeko ikiganiro gishasha. Muhezagirwe cane.